hari ikibazo aho twari nko masezerano y'Arusha twavuga tuti none bica bigenda gute yuko usanga mu bibanza bimwe bimwe usanga ubwoko bumwe aho ugasanga ubundi bica bigenda gute. Aho rero hacaza n'izindi ngingo zishobora gukosora ivyo bita ahandi mu bihugu vyaronse ingorane nk'izi twaronse muri iki gihugu cacu, ivyo bita affirmative action, kugira ngo bakosore nkumbure ivyo bita ama déséquilibre. Ivyo navyo biriho ivyo rero byo leta ijejwe igihugu iteza kuraba vyose. Ibibanza bigenewe abahinga bariho babicamwo kandi babanje gukora ibibazo nk'uko bitegekanije. Ni Pierre Claver Nahimana mukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebo ari mu kiganiro rero yahaye abamenyesha makuru aho yashikirije bimwe mu bitagenda neza byerekeye ubuzima bw'igihugu. Akaba yashikirije kubijanye n'indero, amagara y'abantu hamwe na politike, hari n'ibindi bitari bike yashikirije. Ariko rero mu mugambwe Sahwanya Frodebo baranatanga intumbero y'ingene ingorane zitari nke zihanze igihugu cy'u Burundi zotorerwa inyishu. Pierre Claver Nahimana. Kuvyerekeye intwaro ibereye yisunga demokarasi, imyaka 30 iraheze demokarasi isinzwe mu gihugu cacu, ariko abarundi benshi ntibaramenya n'ukuntu bateza gutwarwa uburenganzira bwabo n'ibyo basabwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Ivyo navyo bikaba biri mu ibwirizwa shingiro, ibwirizwa riri gusa mu minwe y'abari mu butegetsi bitandukanye hamwe rero n'abahinga bamwe. Nuko rero ugasanga umunyagihugu muto ntazi biri muri iryo bwirizwa n'andi mategeko yose agenga ubuzima bwiwe bwa misi yose. Inkingi z'imico y'ubuntu zigenga repubulika abanyagihugu kandi zitegekanijwe mu ntwaro ya demokarasi zama zahunyanzwe n'ubutegetsi butandukanye n'abarongoye imigambwe. Ibwirizwa shingiro mu gace kayo ka 21 bitegekanya ko iteka rya zina muntu bitegerezwa kubahirizwa kandi rigakingirwa. Muri rusangi ibiri muri ako gace ntibyubahirizwa na gato ku mirwi y'abanyagihugu imwe usanga ikenye cyane, bimwe bitagira izina, abagenda n'amaguru atandukanye bambaye, banywa amazi mabi, bambara nabi, baba mu tuzu tubi, barima mu buryo budafashe, batwara ibintu ku mutwe, bafungura nabi, bafise ubwenge bayabaye cyane, badafise aho basaganiriza mu kuzoza uburenganzira bwabo bahabwa n'ibwizwa uburenganzira bwabo bahabwa n'ibwizwa shingiro, badahanvya ibigo byo kwivurizamo n'ibyo kuguranamwe imiti ku mvo zitandukanye, badafise ibimenyesha makuru kugira ngo bakurikire ibera mu gihugu no hakurya y'amazi. Urumva ibyo byose birerekana yuko ako gateka kabo kadashemeye na gatoyi. Ibitegekanijwe kandi mu gace ka 82 k'iryo bwirizwa shingiro navyo nyene ntivyubahirijwe. Abagize inzego z'umutekano barashigikira bagatera intege imigambwe bimwe biboneka. Mu gihe c'intwaro y'umugambwe umwe ushika mwaka w'1993 abagize urwego rw'umutekano baca baba abanywanyi b'umugambwe wari ku butegetsi. Iki gihe mu bari barafashe ibirwanisho ntibihisha bamwe mu kwerekana ko bashigikiye imigambwe yavutse mu mirwi bavuyemo, badacinjuye burundu muri izo nzego zizejwe umutekano. Ukwivanga ko bagize inzego z'umutekano mu bikorwa by'imigambwe bisubiza inyuma intwaro ibereye yisunga demokarasi hamwe rero n'iterambere ry'igihugu muri rusangi mu ntwaro ya repubulika. Mu gace ka 88 kayo ibwirizwa shingiro rirategekanya ko amatora aba mu mwidegemvyo mu muco kandi yubahiriza inkingi za demokarasi. Intambwe zose ziringaniza ry'amatora kuva mu nteguro ry'itegeko rigenga amatora gushika mu matora nyezina
no gutangaza ibyavuye mu matora, urwo rugendo rwose rwuzuyemo utunenge n'ingorane ziboneka zivuye gutunganya n'aya matora. Ubutegetsi bw'igihugu buhamagariwe kuzikura mu nzira mu gutunganya amatora yizigiwe na bose, nimba bushaka kuronka icizere mu banyagihugu hamwe n'abakungu. Umugambwe Sanyafrode uraraje ushinga n'ihohotera ry'uburenganzira no kwidegemvya bya kiremwa muntu. Ihohotera turaryumva kandi tukarisanga mu vyegeranyo by'amashirahamwe arwanira iteka rya zina muntu akorera ngaha mu Burundi, amashirahamwe mvamakungu nka za Human Rights Watch, Amnesty International, imirujejwe amatohoza, eka n'abandi bahinga amashirahamwe mpuzamakungu akora muri ico gisata. Ivyo vyegeranyo bigizwe n'ibiharuro bivuga birerekana ihohotera rikomeye ry'iteka rya kiremwa muntu, bigatuma rero ngaha dusaba ubutegetsi butandukanye bw'igihugu guhindura iyo myifato. Kuvyerekeye intwaro ibereye mu gisata c'ubutunzi, kuva aho demokarasi iziye mu gihugu, itegekanywa ry'iterambere mu butunzi ryaca mu nteguro z'imigambi mikuru mikuru imara imyaka 5, ibyo twita plan quinquennal canke CCLP. Muri iki gihe hari umugambi mukuru w'iterambere w'imyaka 10 twita PND, ariko biragaragara ko iyo migambi yose kuva iriya myaka tuvuga itashoboye gutorera inyishu inzitizi za none z'iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu ari bo bene gihugu. Itunganywa ry'itunga kama ry'igihugu ntiryizeza abanyagihugu ko bariko barisununura mu butunzi ugereranije n'irondoka ryabo rinini kandi ridakurikiranwa neza. Kubera ivyo umwimbu mu burimyi n'amahinguriro ni muke cyane tugereranije n'ivyo igihugu gikeneye ukigaburire bene cyo. Ibiciro by'ibifungwa vya mbere nkenerwa byaraduze, igitoro kirabura, umwavu w'ifumbire urabura, gutwara abantu n'ibintu birahungabana, ubushomeri mu bakiri bato butinatanzwe, ifaranga ry'u Burundi ritagaciro ku munsi. Nk'akarorero idolari ryavuye ku mafaranga 268 y'amafaranga y'amarundi mu 1993, ubu rishitse ku mafaranga 2055 muri iki gihe. Ni ukuvuga ko ifaranga ry'u Burundi ryataye kuva kiriya gihe gushika kino gihe ibice 628 kwijana mu kiringo c'imyaka 29. Ivyo byose biza biremera umunyagihugu asanzwe ahanzwe n'ubuzima bugoye burangwa n'ubukene butagira izina. Igituriye carasindaro mu bisata bya leta harimo n'urwego rw'ubutungane, inyuruzwa n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu vyiyamirizwa na ntaryo muri iki gihe biza gusongera isibe mu buzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Kuvyerekeye intwaro ibereye mu gisata c'imibano, ingorane zikomeye ziribonekeza mu gisata c'indero y'abana b'igihugu kandi ari bo Burundi bw'ejo, zigatuma tugira amakenga kuri kazoza k'igihugu. Izo ngorane kandi ziribonekeza kandi no mu gisata c'amagara y'abantu, aho abanyagihugu cane cane abafise amikoro make batorohewe mu kwivuza no kuronka imiti ku buryo bahambije. None umugambwe Sanyafrode usaba iki kuri leta mu vyerekeye intwaro ibereye mu gisata ca politiki? Kwigisha abarundi bose gukunda igihugu, kwigisha abanyagihugu ibiri mu bw'ibyo shingiro n'amategeko makuru akenewe ariherekeza, hamwe rero no gushiraho inzego zicungera ishirwa mu ngiro ryayo be n'ayo mategeko. Gushiraho inzego zijejwe gukinga no gutatura amatati mu mwumvikano, amatati avuye kudatahura kumwe ibiri mu bw'ibyo shingiro. Gushiraho no kwereka abanyagihugu inzira yo gutaka urwego rw'ubutungane mu gihe cyose babonye ko ibwirizwa shingiro ririko rirahunyanga. Gutunganya ibiganiro vyaguye mu kwiga itegeko rishasha rigenga amatora canke mu gihe bikenewe ko iryari rihasanzwe rihinyanyurwa gusa. Gusubiramwo
gusubiramo itegeko rishiraho mu rujejwe amatora kugira ukore wigenga koko kandi ukorana ubuhinga bukwiye, gushiraho mu ngiro ibisabwa n'ibigo bijejwe kugira amatohoza kubicanye indengabutungane hamwe rero n'ihohotera bigirirwa abanyagihugu. Mu vyerekeye intwaro ibereye mu gisata c'ubutunzi, gushiraho intwaro ibereye mu gisata c'ubutunzi, gushiraho ingingo zo gutwara zishobora gutuma programme zemerewe abanyagihugu mu matora no mu na wa mugambi mukuru w'iterambere PND bija mu ngiro kugira umwimbu wongerekane bimwe biboneka mu bisata byose by'igihugu, kwiyubara gufata ingingo zose zikandamiza umunyagihugu zikamushira mu bukene butagira izina. Umugambwe Sanyafrode usaba ngaha gusubira kwihweza neza ingaruka z'ingingo yafashwe yo gukura amapikipiki, amakinga n'amatukutuku nk'uburyo bwo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura, kugira leta isubire kuri iyo ngingo itezurire abanyagihugu bahaba canke bahagendera. Abagize urwego rw'umutekano batezwa kuguma kwibanga bahawe n'ibwirizwa shingiro, abifuza nabo kurangura ibikorwa bya politiki canke kuja mu budandaza bakabanza gusubiza umutamana. Ku bigambwe abanyepolitiki n'amashirahamwe yigenga, umugambwe Sanyafrode urashima cyane ibikorwa byiza by'imigambwe abanyepolitiki n'amashirahamwe yigenga bihimiriza demokrasi, bihimiriza abanyagihugu bagendera ubuntu n'imigenzo biranga intwaro ya demokrasi na republika, iyubahiriza y'uburenganzira bwa kiremwa muntu, ugusubiza hamwe n'iterambere rikwiye rirama kandi ridakumira. Tubasaba kubandanya gushiramo ingufu zirengeye kugira ngo ico gikorwa gishike aho dushaka. Kubene gihugu aribo banyagihugu, umugambwe Sanyafrode urashimishwa n'ubutwari bw'abanyagihugu bagumye kwibanga bakaguma mu nzira ya demokrasi, naho yahatswe kunigirwa mu menshi n'abasi bayo bampema yuzuye n'abasesa buyozi. Umugambwe usaba inzego zose z'igihugu hamwe n'abene gihugu bose ko bose bo kwihatira kugumya neza intambwe ziboneka igihugu kimaze ko muri demokrasi, bakazikingira kandi bakazikomeza, bakagira uruhara rukomeye mu guteza imbere mwiboneka demokrasi mu Burundi.